Yes, hi, niza komeze niza ndibamukisha kuri micro behind camera benini kambanze shimire mwebwe mwese mumaze kugira subscribe ko channel YouTube ngisata ikora ko mu bikora ngo mubandanye mwiro nk'ibigano vya Ihuro TV byoroshe uruwo gaciro rukura turaba nimba utaragira subscribe ukaba uriko turabagira subscribe hama ngire partage commentiza ndazikeneye bon uno musi natwite ko giye kuvugana na mama boss basha uyu muntu turabana muganda buronka gake kabaho kuno musi ndamuronse nta mugandaguye asha ni wangandagura ni bibiri nawe sundi ni JOJO ihuriro JOJO bisanga man JOJO mumaze kumubona amafilm mu ma comedy menshi aho raca ku ihuriro uno musi twamugire surprise murazi ko yungenze cyo twihitamo kumgira bread shower iyo bread shower ari surprise nta umugabo we yarabizi mu we yarabizi nanje ndabizi n'umukameraman yarabizi mugani twemubwiye kubera ko yari surprise kadamu kwanza kajyo abaramutse JOJO ni sawa salam ramutse kunzo Ihuro akunze Ihuro TV tabaramukije umeze neza ya ndaho kumenga uraryohe bo ibintu antaka biraryoshe byabana byo hori biteze aya bro navyo niteze amisa aryamye ntiwumva arandamuka bivuga cyaguma mbwira ngo cyana savye rushongo arakeneye ngo hanu mava mujana mu rubanda natangaye gusingeneye no musi ari we yaguma mbwira byuko agenda muri douche ngo aguma telefone kumbe ni mchezo wa ndani ibintu bategura yatari wavyakiriye gute mbona byakiriye neza narengewe nye byase ko ndira byase ko ngo hasi byase kugwa hasi warubi bon kubantu tuzi JOJO twajena nkaje bona niteze kuhavurira igituma hacoco utarize nkene kumenya impamvu zibizatumye utarira mbo sinzi kwingene twavuye muri Mariage nye twe turi kumwe na mama umva yanteguye ukuntu sinzi ibintu ne twako turavugana twari muri blague nyene wo gutwenza umva rero sinzi gira niyo mpamvu ntaritse gusa ye naryohewe naririnda nakarama amusuzi y'umugabo atemba aja munda JOJO nakaye kajambo kwanza ntarabandanya ndashaka ugira akajambo ubwira abantu bateguye ibibiri mbo ndabashimiye cyane vraiment bivuye ku mutima kuko si bya bose si bose bafite umutima wo gutanga rero n'ababifise ariko badafite umutima wo kubyikura mbo urinze ucangira mugenzi wawe guhera ku ijana kuduga nuko uba umukunda kandi umufise ku mutima nabonye ko ari ikimenyetso cy'urukundo bamfitiye ndabashimiye cyane gose mani bahezagire vraiment basubirize aho bakuye kuko bon biravugwa ko mu makuru mfise yari timwe abantu benshi mugahara batashoboye kuronka uburyo nawo bo babwiriye mugabo bari bavyifuza mbo batashoboye kuronka uburyo birashika ko abagabo ni baronkera rimwe urumva birashika abaho gukena cyangwa ugasanga bari bavyifuza ariko ntivyashobotse nabo nyene kuba bari bavyumviriye imana bahezagiye abantu bakunze kuvuga bon barahari bakunze kuvuga ko iyo harinze haba bread shower ni kimenyezo cyuko ujya muntu bayigiriye adafise amafaranga wowe ivyo bivuga kwiki mbo barabesha cyane kuko iyo bitaba nateza kugura ibintu by'umwana kuko no kubigura narabiguze kuko maze gushika mumeze nkaye uba wariteguye gusa bakugira ako kantu bakagira umutima wo kukongerereza nubwo ari kongerereza kuko ibintu by'abana ndibaza murazi birazimba ariko na kantu nyene baba bagiriye umuntu ugira bamunezereze naho kuvuga ngo nubukene ibyo sindavyibaza kuko hariyo n'ababosi benshi aba billionaire aba millionaire usanga babagirira baby shower cyangwa welcome baby mva nibisanzwe impuzu yo kwakiramwe umwana ego narazikuze urumva bongereje kandi bagize neza vraiment
Okay, Jojo, muri bon ndashaka kumenya akajambo habubwira amisi after you muntu oya apart yo kumukubita ngora mukubita washa akapart yo kumukubita nakaye kajambo uza kumubwira mbo ndamukunda cyane iryo namanari mubwiye kandi n'ubuntezo kwiri mubwira kuko ubundi munsi mukuru narinzi no munsi dufise nuko twakwije umwaka no munsi umva narinzi nyene ka basohokana bisanzwe tuvanye na mama nta bindi Diplome narinzi. Okay, apa ntarinjira ntarashika ku munsi mukuru wo gukwiza umwaka wa anniversaire yanyu reka nkundire mbanze kwanza ndakubaze kuko turazi ko twese kuno munsi ari umunsi mukuru w'aba mama donc abamanze kwibungenga bamaze kugira ntunzinye donc abamaze kuvyara kandi akivuga uko nakahe kajambo ubwira umumama wese ari mu buzu mugabo utararonka umwana. Mbo icambere nasenge cyane kuko Imana nitanga abana kandi Imana niyo yituma witwa umubyeyi gasenge cyane nawe yizere yuko azomuronka kuko twese ntitwashitse mu buzu bwo nyene ukaje bwa nshaka inda ngo ucironka ubwo nyene ya urasenga ugafukama Imana ni ishobora byose Imana nitanga abana na jana nagize rotare gato kandi ndavuga ati Mungu njo muweza yote mungata nipatia mtoto urumva nje nababwira gusaba senge cyane kandi birinde kuko hariyo benshi atararonka umwana acagira uwivu mugenzi wiwe afisimbanyi canga gashaka umuroga canga gashaka kugirira ikibi mugenzi wiwe ariko ico no basaba Imana nitanga umwana basenge baje ku karago bambe Mungu. Wowe gize yameza jewe byavuye ku cambere kuko je nkigira mariage baramaye isumu maze gukira kandi baca banyengera yindi urumva je hotale nagize ni ya 6 mois 6 mois mezi 5 guco ni wari watangiye kwiranda byarashika ukumva nyene woronka umwana. Mbo ibyo ntivyobora kuko abantu benshi bazi ukigira mariage mwezi ukwezi kwa mbere gusa sasa we nayo yabeba mimba umva ivyo nyene byo numva menga biransita ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa kane gushika mvuga mano ya mano graba ikintu nawe ukora kwe wagenda mu bantu sasa we nayo apenge kwa Kongo kwetu cyangwa ugasanga mu bindi bihugu ngo tungefwa tunasema kama uko ngumva umva ukamenga nyine ko barambwira nabi cyane terura umwana wundi ngo Suzare wako byaruwa urumva nyene ariko Imana niyatanga abana Imana yarabikoze kandi ndize ko bizogenda neza. Okay, umunsi wa mbere umenya ko wibungenze wavyakiriye gute wavyifashemwe gute? Mbo nararyohewe cyane gose vraiment ku buryo sinzi ngene nakubwiye wari kumwe na Miss twari je narabanjije kwanza kuyipimira ku ruhande rwanje ndayimubwira acamera nk'utavyemenye abana bagabo bikumenga bitaye ibintu bi acambwira gusa nawe nyene narabona yuko nyene amukeneye acambwira ngo tugende kwa muganga ngo ndavyirabire ngo asubira gupime bampimye ngira ngo ahantu nk'incuro nka zibiri ngo ndavyibuka incuro zibiri cyo turagenda nani kwa muganga cyasubira barampima caravyemera rero aca ntwara mu kabare direct ndavyibuka. Ndashaka kumenya akajambo ka mbere yakubwiye umunsi wa mbere amenya ko ufisinda sorry mbo yararyohewe nyene yararyohewe atangura no kurondera amazina hakiri kare umva nyene atezwa kuryohegura turamenya n'igitsina cy'umwana gusa yagoma ambwira ati jewe umwana uzobyana ndamuzi gusa ni secret yacu nyene sinomuvugo nyene bazomubona abantu. Uri siri ko tutamubonye? Sindi nimba mwamubonye murabimbwira neza ko jeje ntawe nzi bamwe mwamumenye. Je rero ndamuzi ivyo nibiki basha ntawe nzi je sindi muganga ntimumbeshe nta nivyo navuze je nzi amakuru ari umuntu hariye umuvugizi wanje ariko aramvugira jewe ndakunda bleu murashaka gusanga kandi yanaducanga by the way sorry yanaducanganyije kuko urabona decor ni bleu blanc ni bleu blanc mu mutwe yambaye couronne ya rose en fait jewe hawuze gato imbaze nana n'umuntu yabiteguye kandi ivyo bavyiza yegeye hano nana ingonga jewe oui jewe ntanjaniranye ivyo sindavyemera nyaruka kubera iki nana kwanza baramutse bakunzi bayihuriro
abakunzi ba ihuriro TV ndabaramukije. meze neza Ego. umuntu mukuru wa Jojo nana kubera iki mwaducanganyije kuko decor ni ibintu ni wabidekoye decor ni bleu blanc hama couronne kabari ya rose kubera iki Je nanje umuntu vraiment ndakunda couleur ya bleu blanc. Hama ife na décoration couleur du jour no munsi nana shimye bleu blanc. Hama nkuko yona ko vyaryoshe vyabe neza. hama mu mutwe kuri mwambitse couronne ya rose Twashatse ruva ntumenye ivyo ari tubacange. kubera iki mwashatse kuducanga kandi tuzi ko harinze haba baby shower nuko tuba tuca tumenya umwana agirazi kubera iki mwemeye kuducanganya twebwe kuko turaje nabiravye intebe ni bleu blanc muga kumeza hariko igitambara cha rose en fait jewe ndiko ndakubaza nkeneye kumenya igituma mwabikoze kubera iki mwemeye kuducanganya Urazi Deborah urazi directement kwanza urazi ko abantu bari bwazi ko raje kuvuga ngo urazi ngo umwana azovuka ngo uravye ngo couleur du jour. Urumva rero iyo tusha tumugira nako ka bleu mu mutwe urumva wari kubitoye muga twavyateka tucange bamwe bace bibazi kandi baziki ariko nivyo nashimye. sawa wakoze kuducanganya Okay, merci kwanza turahejeje baby shower nkundire twinjire mu mwaka wose muri koma Jojo basha ya postinze kuri stati Jojo postinze kuri stati sa stati joro Asha stati yanuzuye. stati yuzuye sa stati joro mbiki abizi nibiraje nk'akabanga Shanambwiye amajambo menshi ndamwibukije yene tuntu twishi cyane kuko watangiye guposta ifoto ya mbere watanguye nimba ntihenze ngo ukindraga none ageze kudraga yace jewe cyane ya postinze bari kumwe cavuga ngo ukindraga none umunsi wa mbere akudraga wamwace mwifoto mbo yari mu minsi ya mbere nyene tugitangura base gukundana Kahe kajambo hagiye misi yakubwiye mwijoro Mbo yambwiye amajambo menshi twijanye dutatu yambwiye nyine mani dukomeze duhinde imyaka myinshi yo kubaka mbe Jojo hagiye uramaze kwiyumvira nti byari wowe nka wewe kubera ko kajye ka hotari wagize wiyumvira nti Imana kubera kibasi nari kuba mfise umwana kuri no munsi amaduga yimbaza umunsi mukuru wese w'umwaka ni ikintu ca mbere kiwe haraba abubaka no munsi ejo kumva zasambutse mwebwe n'ubuntu bw'Imana uramaze kuvyiyumvira naranda byumvira nyene gusa nuko nyene mfise umugabo w'umunyamahoro kandi atahura ibintu kandi yarazi situation ndimwo kandi yarabona yuko nyene je ngwara kubera ukuntu baguma bandoga urumva kandi batubwira ati uri kurafata ijya miti y'isumo ngo ntibikunda gushaka gusama urumva niyo mpamvu yabitahura Okay, Jojo tuve unkundire kandi nongere ndakubaza ibintu kuvyereka ku bintu byari maze iminsi biriko biraba aho nshitse kuvuga ibintu vya Nilam aho hageze aho muna mushikana mu butungane ariko kandi mu nyuma tumva kandi agahwekere karabaye harabaye ugutuza kudasanzwe twari twiteze ko muzohava mushikana kure ndashaka kumenya ikintu cyahabaye hanyuma Mbo mu nyuma ikintu cyahabaye narumvi icambere jewe ndubaha abafanzi banje kuko abafanzi banje nabo babosi banje nibo bangejeje ngaho kuba nitwa Jojo Homediani kubera aribo urumva sije nishikanye ngaha anye cambere numvirije impanuro benshi baraca kuri mwebwe abandi bakaca kuri Isaac TV abandi bakanyegera abandi ma groupe ndongo y'abantu baba mama bakavuga ati twe vraiment turakuba kandi urazi ma groupe tubanye neza kandi duhanurana byinshi ati turagusabye vraiment umuharire wewe uri umuvyeyi kandi wewe uri mama ihuriro bakwita mama ifo kwitandukanya ukamwereka kumusumba ugira umutima wa kivyeyi ugira umutima wo kubaharira nkuko wabafata nk'abana bawe ndabyumviriza ndavuga tego vraiment nibyo niyo mpamvu naciye ndabyihoza urabona ko dosiye yacu yari kubandanya ariko byose ndabikasa ndavuga atazomenyana n'iyamuremye yego hajya umwanya wose Jojo ku telefone yiwe isonye ari ready kuyitaba umwanya wose isonye yabe nimero uzi canke utazi ubu uri ready kuyitaba
mba ndire DJ kuyitaba kubera hari umufana ashaka kugutelefona ata nimero yawe yarafise urumva ukaca usanga ni nk'idira ashaka kuguha niyo ashanditse kuyitaba ugasanga yagomba amako kadiri nkaronka nangahe urumva ko n'amahoro hagiye Jojo ugomba umwandikiye message kugira ngo bimufata iminota ingahe canke amasanga yo kugira ngo kwishura biravana na message yariyo kandi biravana n'idiri tuba dufitaniye nyandikiye ibintu bidashoboka urumva sindakwishura ibintu bidashoboka nk'ibi bo hari abantu bagorana ndibaza nawe urabizura umukobwa ugasanga hariyo nk'umuntu usanga ariko arakuduragarazi ko wubatse cyangwa ugasanga hari umuntu ariko arakwandikira ibintu nyene biri bizarre ukuntu akajambo kanyuma ku bakunzi ba Ihuriro TV nakunzi ba Jojo mbo ndabakunda cyane abafanzi banje babandanye badufata mu mugongo ko nyene babandanye bagira sabone share comment turabakunda cyane kandi nako tutazogira ko banezereza reka mvuge merci yes nari kumwe na Jojo mama Ihuriro future mama reka ndabashimira ngo mwese mukora dukurikirana kuri Ihuriro TV ya Diplome kuri micro bent camera beni reka ndagushimira nimba turagira sabone genda ugize sabone hama partage menshi commentaire zanyu ndazikeneye muri bagaciro ndabakunda kandi ndabubaha bye bye